inyuma yo kuva mu bihanishwa twamaze kugaruka mu isambirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection ni Asan H ni DJ Israel kutashikiriza kino kiganiro umutumire wacu yamaze gushika mu isambirizi yacu Buja FM ndizera ko mumeze neza cyane ndizera ko muguwe neza muze kumwakira abari ku rubuga rwacu rwa YouTube ni musimbire hariya gusa mwandiki gusa Buja FM muca mutubona turi kuri live kuri YouTube dushimire bamwe bamaze kujayo dushimire bamaze kwandika ama commentaire atandukanye ndizera ko bamwe bamaze kubona umutumire wacu amaze gushika mu isambirizi yacu Buja FM araberewe ni umuririmvyikazi amaze imyaka mike cyane mu muziki amaze gukora byinshi cyane bitandukanye ndetse niwo mutumire tuza kwakira mu isambirizi yacu Buja FM dusabya mugenzi wacu DJ Israel Cablos Cobal Bichanos amutwumwakirire umwise boss lady nibaza yuko to wihenze ukamwita umuririmvyikazi w'umwete kandi akundana bona yuko afise ishaka ryo gutera imbere mu kazi akora ko kuririmba usubije amaso inyuma ku ndirimbo bari kumwe na Mo'W Kanzie indirimbo high ari wenyene indirimbo faible n'izindi yagiye arakora urabona yuko ni indirimbo nziza kandi yazitonde yazifatiye umwanya hama kandi ni indirimbo ubona yuko zatwaye uburyo nukuri uravye amasanamu ama location bagiyemwo uko ngene bambaye ingene zisa neza ni video novuga ko iri mu rwego rukomeye cyane ntawo hengeshanya kuvuga yuko atari ibikorwa vyiza ni ibikorwa vyiza cyane cyane ugezo umuntu atovyibaza hajye bonye video mu ndwi zibiri kabikwiza abantu amajana 2k video birenze 200k 200k hajye ikwijije ga Israel muri 2 semaines faible big imaze kurenga igeze kuri 256k mu 3 semaines ibaze ntuzutangare yishikanye muri yone birashoboka kuko urabona yuko uwo miliyoni asigara ibintu twatwana gusa tuga tuzirengana 2000 gang urabona yuko MONIA FLEUR ni igikorwa cyo baragerekeza akagikurikirana nivyo turaza kumenya vyinshi intambamyi agenda arahura nazo muri career yiwe kuririmba ariko numwe mu baririmvyikazi kabisa bariko baragaragara cyane ego twakire rero yamaze gushika mu isamirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection Monia karibu cyane mu kiganiro Hit Connection gerageza uduza kajwi urasa neza Monia urakoze cyane meze neza nawe meze neza yego turashima Imana kabisa nanze ndayishima gose ramutse ariko arumviriza Buja FM ndaramvije abakunzi ba Buja FM nihe strategie uri kurakoreshaga MONIA FLEUR ko kugira ngo izina ryawe ribandanye riduga Imana ngira ngo ya vrai uretse yuko jewe nshobora kuba nkora nibaza atakindi gihe kabisa ego ati n'ubuntu bw'Imana kabisa uretse yuko hari ibikorwa mfise ndiko ndakora ariko nitwovyishimira nimba izina ryacu riko riraduga muri industry n'ubuntu bw'Imana cyane watanguye kuririmba bimeze gute urugendo rwawe rwo kuririmba gushika ino saha uri kwibona gute mbega ku noti ziko zira urinvestisa urabona ko zizogaruka mukanye turaza kugaruka no kuri debat twariko abaririmbyi bacu menga ntibabashigikira comme d'hab usanga usaba followers benshi kuri Instagram TikTok bakagukurikirana YouTube bakakwereka urukundo ariko hageze ku biteramo ugasanga ntibaje bishemeye biva kuki hama tubwira urugendo rwawe rwo kuririmba gushika kuri no saha ya faible nk'umuririmvyikazi ama challenge mugenda murahura ni menshi ni menshi cyane mugabo jero azikintu kimwe umenga mvuze ngo urugendo rwanje kuva ntagora gushika uno munsi umenga ni runini yagose umenga no kuvuga banza mu menshi cyane ni ntahe nini ni ibintu byinshi cyane mugabo
ndafise ikintu niko ndategura bivuga byose kuva ntangwe gushika ku munsi mugabo ico kimwe coco novuga n'ubuntu bw'Imana n'umwanya gusa bisaba umwanya wawe umwanya hagiye watsanguye umuziki ryari fin 2020 ego indirimbo ya mbere nayisohoye mu kw'icenda sinibuka itariki mbwa hari mu kw'icenda 2020 ariko menga yari Samlova voilà ariko YouTube yawe yerekana ko watanguye iyi ni shasha baguma gupirata barampirase aba haters barampirase hari kurinjira mu rwego rw'aba gangster bariko barakora maze kubona uri kurashikirana n'izo ntambamyi bisigura ko ibikorwa byawe ko bishika kure cyane ego abansi ni benshi abansi barakaka ne biva kukiga uyu umuntu ariko aratera imbere cyangwa arakora usanga hariho ibintu cabiza kumugwanya surtout mu muziki ho birarenze gose sinzi impamvu sinzi nico bivako nzi mugabo bikomeye vraiment tukubone he none muri music ga MONIA FLEUR kuko yo mumbona hanyene nushaka kurenga hagamone no mumbona hanyene sinkunda disappointment mu buzima munyitege ko byinshi then ndakudeseva ubu munyiteze ko bikeya ndaguhe byinshi birenze ibyo wari biteze sindaguhe bike ku byo wari biteze ego Moni inamba bimaze gushira mu muziki wavuze umaze guhura byinshi cyane amaze gukora byinshi cyane wavuze ko atanga umuziki muri gora muri 2020 umaze imyaka 3 mu muziki byiza wabonye n'ivyahe mu muziki bibi wabonye mu muziki n'ivyahe nibaza ko ikintu kimwe coco nico shaka navutse nta kublame sino blaming umuntu n'umwe cyangwa ngo byose n'umwanya tusa byose gusa birabishe biracana ingufu gukora ataho biko birashika bigusaba kuba uri forte byahatari ego kandi rero umva muri ico gihe just kumwanya utaragera ibintu byiza naho je umuziki ndawufata nk'ikintu ciza cyane kubera nibaza ko niyo mbabaye ndyohewe cyane ikintu cya mbere nkora ndaririmba cyangwa ndaja muri studio toba en fait studio iramaze kuba nko muhira iramaze kuba nko muhira iramaze kuba c'est pas jewe bavuga gute ntashe nje mu Burundi cyambere nkora cyambere amanza gushikana amavalize mu buri wacu sangenda direct muri studio eko no kuruhuka basubwetse ukunda gusa juste amavalize mu yana ukunda gukorana n'aba producer aba nibaze ko kuva ntanguye presque indirimbo zanje zose zakozwe na Betty Best presque zose kireka zikeya nibaze ko zidashika okay voilà indirimbo zitatu korako na The Way nijya twakoranye na Mona nibaze ko arizo zakozwe n'abatari Betty Best zindi zose ni Betty Best so that's a team twatanguranye kuva nkitangura so bana nabo nyene baramaze kuba nka famille niyo mpamvu Jean Studio bwahari umwe mwahevye no ntitwamuhevye ni kubera ko oya ntitwamuhevye ya Asko yaguguye inyuma paka muracara abagenzi turacara abagenzi c'est vrai ego hama mwamushimiye kinone Betty Best kugira mukorana muri iyo confiance nibaza kuko Betty Best deja nta kirundazi ati avuga igiswahili twebwe natwe igiswahili gaza kibaruka sikirenga bon sinzi ngene bigenda ngira gukora kumarana igihe kinini n'umuntu komsa mugateba mukamenyerana ingene mukominikana na kirimi mutagihuta Monia umaze imyaka igera ku 3 mu muziki ariko ufise igikundiro mu bantu benshi cyane baramaze imyaka myinshi mu muziki ariko batararanga igikundiro barasora igikorwa gasanga nikifatishe abantu bashaka kumenya yakinyishuye neza ari ubuntu bw'Imana ukuri n'ubuntu bw'Imana nenda kubaza ikibazo kimwe studio tujamwe nabo bantu nimwe video dukora ni zimwe Landres B ni wabakorera n'abandi ego cyangwa hari akantu kakabijya agushirira
ashiremye ikigabane n'ubuntu bw'Imana ibirungo oya niba ushaka kuryama ejo ukavyukura umusaza cyangwa ugasanga indirimbo uko utari witeze ko ari hits ugasanga irabaye bara hits nkuko wasora indirimbo uvuga ati iyi ndirimbo vraiment Ebana iraba ugasanga swat ego urakoranye na Mo'W Kanzie hari abarinzi benshi cyane b'abakobwa ariko urayizemo Mo'W Kanzie kubera iki ikorana na Mo'W Kanzie n'umugenzi wanje cyambere cyambere n'umugenzi numva gukorana byari byoroshye cyane byari byoroshye en fait gukorana n'umuntu mutumvikana cyangwa mutari abagenzi biragora ukuntu okay ingeshiriho difference muri shooting yanje na Big Fizzo na shooting yanje na Mona nibaza kwiyoroshe cyane yari shooting yanje na Mona kuko twari tuzinanye twari tumenyeranye rero gukorana n'undi musanikazi byari kuba ari byiza mugabo nibaza ko byari kungora cyane urafise none gahunda yo gukorana n'uwundi atari Mona ndavuga Meili Natasha Labamba ba Vanya Ice reka duhi Biserika nja gukora collabo na Mona narabanze kurondera Meili aravyanga yavyanse kweli bon hari umuntu agwa ama condition menshi and then you be like no ama condition ndayashoboye ariko imbere yo kurondera Mona wanje kwanza kona umurondera uzakorana na Meili and then acandika kuri manager wiwe uwo bakorana ico gihe atama ama condition menshi cyane yandi numva umenga toshobora nawe najewe sinoyashobora kumva numva umenga sinoyashobora and I was like ako nizere ko mugabo mu nyuma ntibabaye bakiri kumwe cyane ndumva ko gushira ayo makondisiyo yose tari uko bashaka ko ayo makondisiyo ari juste ko badashaka kuririmba bashaka gukasa voilà none ubwo atari kumwe none ntiwo mwegera Meili mugasora gukorana moi je pas c'est vraiment hypocrite vraiment ariko kubera ikugora urukundo rutari hagati y'abaririmbyi nzenze ko turavuga nka mu kiganiro support inadihari muragarana ko abaririmbyi turagarana ko mugabo muri yakotita yumvirije nawe bavuga ati no ibinye nta ntiwabyumviriye ko nawe nibizaba none bikafekta haze mu bintu by'ugwango ugwango hago rusanze yako urumva mugabo urumva sinibaza ko biba sinzi ntabyo sinzera bisigura mugabo ngira ngo nivyo nyene apa Meili none nta wundi wifuza gukorana nk'umuririmbyikazi turafise ba Vanya Ice ba Natasha Labamba ba Biserika ba Nice ego nibaza ko tuzora wiyumvire gukorana na Big Fizzo gute tugere ku ndirimbo yitwa Faible wamwiyumviriye gute kwiki mwahise Faible sinamwiyumviriye basha jewe sinigeze niyumvira gukorana na Big Fizzo ariko zari indoto zawe naravyifuza gukorana na Big Fizzo mugabo I was like no murondera ndi sure certain ko bidashobora gukunda so vomye ko ntaninda nabi you know nakubwiye ndanka disappointment so kugira ngacha nabi you know then must go ni get commentaire yiwe kan igandika kuri can we do a song together nzingene chandi sucho ain't katari ko ari bamupira Facebook ego urabona kuri Facebook ari abantu bose n'ababone benshi kuruta nawe mweneyo na nyene nuzera bon mugabo baca barankufirma ko nuze ari yose hana nimero yiwe narifise barampa nimero yiwe ndamwanzira birakunda tancha ndaza so turakora havamwe n'indirimbo zibiri deja mwakoranye zibiri ego hajya tuzimwe Wigo muzimu en fait urumva ko niwe yasabye collabo bon twabanje guheza iwe kwanza birahera and then dukoreye kabiri tumaze gukorera kabiri bitewe n'umwanya turimwo igihe turimwo tura balance iyo tangura urushinge rwaguye kuri wanje Faible bigwa kuri Faible bari itangura mugabo haracari hiyindi yego ivyakugoye none kugira mushikire no ya nivyagoye ivyakuzimvyeho kuzimba what do you mean donc nk'uburyo ushobora kuba bwiyongeye kubera mwakoranye no muri legend ashobora kugusaba
amakondisiyo maremare cyangwa usanga birazimvye gukorana na nimwe yigeze nshiriraho nta condition nimwe vraiment nta condition ni yigeze peace and love nyene Ego. ati reka supporting mutoyi wacu ariko ndashaka kumenya message nkijya uyibonye ndibaza ndashaka kumenya muri rya mood warunimo ubonye message nka Farias arakwandikiye ndashaka dukorane collab bisigura ko yabonye ibikorwa vya ego muri rya mwanya warumeze gute wiyumvise gute narakominze ubushoboye ndiyuze ko twari kuri apere n'abantu narakominze uburutumo message ni wayibonye cyangwa ni umuntu yayikweretse nje nayibonye d'abord candibwira abantu twari ko turavana kuri pe mundabire ko iyi account ari yiwe uwo ngiye ngo arabe aho kwishura yaciye komendura then chanda confirma ko niwe then niho twacha dufata decision yo ku ico twokora kumwandikira ndamwandikira ntibyatevye acanyishura cyo turapanga nyene twokora kandi indirimbo ni mwatevye no muri studio ni watevye muri Kenya kwera ndibuka tukibona iyo post twace tukurondera mugenzi wa Njami Pro turagutelefona ucuvuga ati mu misi birinzwa ninga kandi muri 2 jours collab kikwandikira nyene wacuza mu gihugu Burundi Yasko 2 jours zashize twavuganye mw'ijoro hari nka 18h yo mu Burundi and then yasko 2:00 yo mu gitondo nanga ego afite abantu bagiye kwimenya ko naje nashitse kera mwamagiye no muri studio kwa ego ni basko byatanguye kuvugwa twaraye tuvuye muri studio Big FIZZO mbonye gute muri studio mari muri mood imeze gute muri ko murasohora ino ndirimbo yanyu Feb nabanze ndagira ubwoba ni wowe yanditse cyane niwe yanditse byagenze gute none iyo Feb yazananiye icyumviro cyazanye indirimbo yiwe yari hari we yari yararirimbye harasikaye party wanje ko nshira mwijwi ndashira mwijwi then the next day no twakoze Feb twebwe dusanzwe dukorera muri studio byose and then turakora turahetse iyo Feb yakorewe muri studio c'est vrai nigeze ugenda ngo yandike mood yari imeze gute muri studio mood ya bien urabona abantu bon muri abantu benshi muri ko mukora igikorwa kimwe genre c'est bon bya biryoshe kandi mwakoreye muri studio yiwe nyene muri Bantu Boy yego twakoreye muri Bantu Boy ikintu wabonye kuri Big FIZZO uvuga ati wow just narinzi ko Big FIZZO ico kintu gishobora kumuriho bon sinari ndamwiteze kubera yari go gambere mugiye muri studio yari go gambere kandi mwicaranye amaso muyandi feedback none imeze gute kuva mukisohora indirimbo bona abantu bayakiriye gute ga MONIA FLEUR mbega Big FIZZO the legend bona harakaza ariko arayikorera ko aragufasha mu byerekeye kwisunika kugira ishobore kushika kure canke byahereye hajyanye muri studio jewe nibaza yuko kuri we vraiment yarakoze bishoboka gukora yarakoze igishoboka ego yakoze igishoboka kugira ngo about ya feedback abantu bona bayakiriye neza bayakiriye neza mugabo tubandanye dupushinge kandi tubandanye dupushinge genda mu DJ hari indirimbo ufise iryoshe cyane yitwa Hayi nama nabivuze vraiment ndirimbo irantesa iranyica irarenze asana apana ivyo wibaza ariko peut-être kumbure ntwari ino kugira ngo ushobore kuyiherekeza uyigira ama media tour niki uyipartage bashobore kuyigira ama challenge ku ma TikTok n'ahandi nico cyatumye ubanza kuyibangira ati reka manze nihutira iki kuko ndi kumwe na Big FIZZO canke tuzosura kuyivyura kandi ijya occasion yari habaye ni occasion taronka abantu bose ni kitaronka abantu bose baramaso nibaza ko nari oblige kugira uca ndayikora hakiri kare ego voilà turaza gufata umwanya tuyumvirize kandi faible indirimbo nziza itambika bayiririmbye neza barayibongoza neza murumva yuko indirimbo itabagoye hari vibe irenze muri studio hama ku masanamu hoho Landry yafashe nk'imisi nk'ine canke itanu canke na karavyo gusa video imisi yose zene bazwa nabo nkuru umunsi umwe ijoro rimwe twakora bikaba birangiye dukora mu ijoro ego okay icyumviro cyaje kuvuga ati reka nkorane kwanza naranda
utigeze wiyumvira abandi ba John Lar utigeze wiyumvira abandi direct uvuga umuntu ashobora gushobora ino ndirimbo yanje nirandwe bavuga gute kandi uramuprefera cyane kuko la majorité y'indirimbo nyinshi mukorana na Landry ego umwe wese yagaza ashoboye cyangwa mukarengani yaramukana sinzi Landry arimo mu bantu jewe mu bantu tumaze gukorana mu Burundi arimo mu bantu borosha barakorohereza akazi karagutahura ego en fait si wa muntu atumugira ya stress yo kuja kurondera abantu baza muri video kuja kurondera ibintu umva baramuvugana vyose genre wewe muhura umuriha mukazosubira muri video ivyo ukeneye vyose arabikuzanira vyose ivyo ukeneye vyose ugenda nkeneye ibintu vyanje duhuye ngiye muri shooting yakozwe na Landry ntushaka naho no bikubwira gute no vyemera ko ngiye muri shooting kandi no gutanga indirimbo vraiment oya nani umusore mu bwakoraga kuvyerekeye indirimbo ntararimba bivuze iki kubona indirimbo yawe mu ndwi zibiri kabikwiza abantu amajana abiri ni ibintu vyo gushima ko ndibuka ko cyari rero namye ndabiraba kera ari indirimbo z'abahitsi zatari ugiye kuraba kuri YouTube ugasanga ntinakwiza n'ibihumbi ugayo indirimbo ugasanga yarabaye hits zatari mu mama ngira ngo nuko imiteri yakuyeho bya bintu by'ama mega Facebook ubona byoroshe gukora umuziki ata amafaranga ufise no biragoye si kugora gusa je nibaza ko bidashoboka and I wish ko ibi bintu nari kubimenya avant yuko nanguye umuziki wari kubikora vya vrai amafaranga amaze gushamo ni menshi cyane nari kubimenya nkitangura umuziki ego indirimbo imwe kuko deja umuziki si kintu ukora kugira uryoherwe ni business nturaja sinibaza ko hari umuntu araja kugurura alimentation cyangwa okay kadufate alimentation ngo kubera ko jewe mfise ingabire yo kudandaza ngo reka ngende magara yajya kudandaza iki washize iki utegere benefit ni ntuze ikeneye umutani business ikeneye umutani ku ma platform cyangwa kuri YouTube noti ziragaruka pole YouTube iri monetize ego nibaza yuko deja amahera ushiramo ntagaruka yose mugabo ntagaruka yose ashobora kugaruka yo fait nico namanje ko ndavuga gukora indirimbo ibi gukora indirimbo muga nkiyi hayi yoyo bambe faible anskash desa nkaga $300 karimwo mugabo deje urumva wowe ntuba wakoze bavuga gute wowe ntuba washizemo $300 yonyene abarenga ururimbo rwawe rumwe rashobora gutwara nka 3 million y'amarundi indirimbo imwe audio video arashobora kuba ari iyo video yonyene deje ya vrai ashiramo gusa audio uterashiramo na ya promotion n'iki utarashira ko promotion utarashira ko audio déplacement deja jemba kinanira sokorera mucarama inde the best mucarama ama déplacement karari joro kwira umuziki ibintu byinshi afite samahera yonyene ni ko nkanje nza mfise igihe gitonya usanga presque iminsi yose mara ngaha ntaryama afite n'ubuzima bw'umuntu aba urikura ni kwe kino n'abarimvyi b'abarundi iyo bakoze ibiteramo bataheza bakitabirwa n'abafana ga MONIA biva kuki bon zero ni analyse yuwanje umuntu wese ucumbura n'umustar kira muntu wese n'umustar ndarenze hariyo ryari nanicaye ni kumutakura ni hehe ahantu nanicaye hari abana benshi umuntu w'amagi arenganye acaga ngo habaye ikintu kugira ngo ntumuzi mbona ngo jaranze none naciye bindukira mbwira abatipe twari twicarana ibazike ni magi bya bintu mbona ndababwira ibujumbura umuntu wese n'umustar ibaze n'umuntu w'amagi uri kuramubwira yuko we aza kuriha amahera kugira aze kuraba kiragoye gose mugaye kibabaje nuko haje umunyamahanga umuntu w'umunyamahanga araja kuyatanga apfuma yagide mugara yatanga kuvuga rero turisemba cyane bon sinzi byari barisemba
ntabyo nzi bakunda ibyabo